Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye ntiteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwibanywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu numwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegeje turatohoza amaze tukabashikiriza idonido twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano aho ibintu bikomeza kuba bibi cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi hakaba ari amakuru ahambaye cyane avuga ko Leta itabara yimirije gukora ibitero bikomeye cyane ku Burundi ibyo nyene bikabibaye mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kwagiriza igihugu c'u Rwanda ko arico giha indaro ndetse kigaha ibigwanisho n'imyemenyerezo umuhari urwanya Leta y'u Burundi Leta itabara ariko ibintu byahise byamaganwa n'abarundi isinzi babona ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aravuga ataho bifatiye kuko bizwi neza ko umuhari Leta itabara ubarizwa ku butaka bwa Kongo kandi akaba ariho usanzwe utera Uburundi uturutse abasoda b'u Burundi ndetse n'imbonerakure bakaba bamaze imyaka 2.5 bajya kurwana n'uwo muhari Leta itabara mu kubutaka bwa Kongo ntibyumvikana ingene Perezida Evariste Ndayishimiye yasubira inyuma akavuga ko umuhari Leta itabara ucumbitse ku butaka bw'u Rwanda ibi byose nyine bikaza byerekana umutekano muce uri ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutwara igihugu c'u Burundi n'amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biravugwa mu mutekano tugira ngo tubashikirize mu idonido ry'aya makuru turaza no kubabwira kandi amakuru ahambaye cyane arabana n'ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi aho ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro ku rugero rutarigera rubaho wamengo igihugu c'u Burundi kiri mu ntambara akaba ariyo mpamvu abarundi basaba ko basezerera intwaro y'agahotoro ya CNDD kuko ifaranga ry'u Burundi ntigigeze rita agaciro nkuko uyu munsi rita agaciro ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye naho Perezida Evariste Ndayishimiye yirirwa ahenda abarundi ko bafise amafaranga menshi kandi bakaba bafise amadolari menshi aho avuga ko umuntu uriye ivoka bariye amadolari ane y'abanyamerika ariko byose nyine bikerekana neza ko ari bwa bujanja n'ubumenja aherutse kuvuga afise aho benshi barundi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo basezerere intwaro y'agahotoro intwaro y'agacinyizo intwaro imaze imyaka myinshi ipfukama mu nda ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize wifuza kuzajya bamambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico usabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo ifaranga ry'u Burundi ririko rirata agaciro ku murindi uteye ubwoba wamengo igihugu c'u Burundi kiri mu ntambara ikomeye cyane kuko aho ifaranga ry'u Burundi rigeze rita agaciro birateye ubwoba kandi biraboneka neza ko ubuzima bugiye kubandanya kuzimba kurushaho ngaha mu gihugu c'u Burundi ibi tubikura mu barondera amafaranga ava makungu mu Burundi ugiye mu mabanki biragoye rwose kuronka ayo mafaranga kubera igiciro BRB ivuga kiri hasi cyane mu mazu avunja cyane avunja mu kinyegero urondera idolari canke iyore uracika amaboko kuko ntago ariko araboneka kandi bariko ariko riravunja amafaranga menshi cyane y'amarundi ejo haheze idolari rimwe ry'amanyamerika ryavunjwa amarundi amafaranga ashika mu bihumbi 4,720 iyero rikavunjwa amafaranga ibihumbi 580 uno munsi ifaranga rimwe ry'amadolari ririko riravunja amafaranga y'amarundi ibihumbi 4,770 iyero rikavunja amafaranga ibihumbi 5,130 by'amafaranga y'amarundi ibintu bitigeze bibaho mu mateka y'u Burundi akaba ariyo mpamvu benshi barundi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho intwaro y'agahotoro intwaro y'agacinyizo intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abanyagihugu bagenzi naho Perezida Ndayishimiye atubwira ko Burundi busigaye butunze kurusha Amerika n'Ubushinwa naho atubwira ko dufungura ivoka
ry'amadolari 5 ko turara mu nzu y'amadolari 800 nafate ingingo zibereye zigarukira ubutunzi bw'igihugu. Ayo madolari atubwira dutungiye mu nda no mu ndoto nahindure aboneke mu gaciro k'ifaranga ry'u Burundi. Mweho aho muri ifaranga ry'u Burundi rivunjwa gute? Ibyo byose biruko mu gihe kano wifashe nabi cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa, kuko leta itabara ivuga ko yiteguriye gukora ibitero bikomeye cane ku butaka bw'u Burundi, kandi ikavuga ko iriko irakorana na bamwe mu nzego zikomeye cane z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibyo leta itabara ikaba ibivuze nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe yagirije igihugu cibanyi c'u Rwanda ko arico giha indaro leta itabara, kandi akavuga ko abaje kwica abantu mu Gatumba baturutse mu Rwanda, akaba ariyo mpamvu ngo yafashe ingingo yo kugara imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda. Ariko akaba ari ingingo nyine abarundi batari bake babona ko ari ingingo y'agahotoro, ingingo y'agacinyizo. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko ibitero byabaye ku igenekerezo rya 22 rishira wa 23 ukwezi kwa 12 2023, igitero camanzwe n'umuharire ditabara ko abo mu muharire ditabara bari baturutse mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, ariko benshi bakabona ko ari ibintu biteye isoni cane kandi bibabaje kumva Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ibintu nk'ibyo mu gihe azi neza ko leta itabara ikorera ku butaka bwa Kongo. Mu nyuma leta itabara yaratangaje ko atari yo yishe abo banyagihugu, yo ivuga ko yishe abasirikare 9 n'umupolisi. Inemeza ko ubutegetsi bwarungitse abica abanyagihugu kugira icafuze uwo muhari. Leta yo yagiriza leta itabara ko ari yo yishe abanyagihugu. Ninde azokora amatohoza yigenga kugira ukuri kose kumenyekane? Leta na leta itabara bazoguma baterana amajambo imyaka n'imyaka bihace ubwicanyi bwo ku mutumba wavugizo buhave buja mu rutonde rudahera rw'ubwicanyi buguma butikiza inganda mu Gatumba, ariko bikaboneka ko leta y'u Burundi iba yabigizemwo uruhara rukomeye cyane, naho yo ibandanya gushira icyo gitero ku gihugu cibanyi c'u Rwanda, kari ico gicumbikiye leta itabara, kandi ko n'abateye mu Gatumba baje baturutse mu Rwanda, mu gihe bizwi neza ko abateye mu Gatumba baje baturuka ku butaka bwa Kongo. Ariko benshi bakavuga ko ibi bisanzwe ku butegetsi bwa CNDD, kuko no mu mwaka wa 2011 ibara nk'iryo ryaraguye, ariko biboneka neza ko ari ibintu byateguwe n'ubutegetsi. Bitwibutsa Gatumba muri Nyakanga 2011. Ibyabaye mu minsi iheze mu Gatumba bitwibutsa ubwicanyi bwo mu ijoro rya 18 ishura 19 Nyakanga 2011 ku kirabo Ceza Ramisi mu Gatumba. Nyine abantu 39 barishwe muri ico kirabo bacucagiwe amasase n'abantu bitigeze bamenyekana neza. Bukeye atamatohoza akozwe, Perezida Nkurunziza yagirije ubwo bwicanyi feneri, leta ica irarungika umutahe mpuzamakungu kurondera agatorwa yari amaze igihe atazwi iyo anyegeye, ariko bikaboneka nyene ko ari ubwicanyi bwateguwe na leta y'u Burundi, leta ya CNDD FDD, leta abarundi barambiwe. Byagiye kumenyekana mu nyuma ko ubwo bwicanyi bwateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD mu ntumbero kwambika ibara no gufata zimwe mu ndongozi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Urubanza rw'Iremetanya rwarakozwe. Witwa Innocent Ngendakuriyo batazira Nzarabu yagize uruhara rukomeye muri ubwo bwicanyi. Yahavuye atorokeshwa n'iperereza aratahura ko agira yicwe, aca aratanga intahe yiwe kuri RPA. Mwikete yandikiye ishirahamwe Aprodehashi, Nzarabu yarashize ahabona abateguye ubwicanyi bwa Gatumba nivyo yemereye kugira abeshere abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ico gihe yavuze amazina ya Generali Adolphe Nshimirimana, Generali Gereva Ndirakobuca batazira Ndakugarika, Generali Maurice Mbonimpa na Colonel Desire Uwamahoro n'uwitwa Jerime Bibonimana nk'abagize uruhara mu bwicanyi bwo mu Gatumba. Nzarabu yaravuze ko iperereza ryamutumye kumvisha umuroberi yitwa Mukono ngo aze gutera farumase mu Gatumba, maze bace bamukacira. Bamwe mu barokotse mu Gatumba barakwandikiye batubwira abategetsi biboneye mu gitero ku kirabo Ceza Ramisi. Ibyo byose byaheze gutyo, nta cakurikiye. Nzarabu yahavuye yicwa n'iperereza muri Ntwarante 2014, ariko bikaboneka ko byose byakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Binatwibutsa Gatumba muri Nyamyandagaro 2004. Ubu bwicanyi bwibutsa kandi ubundi bwabaye mu ijoro rya 13 rishira 14 Myandagaro 2004, bwahitanye impunzi 166 z'abanyamurenge mu ikambi y'impunzi mu Gatumba. Muri iryo joro
igitero c'abantu bitwaje ibigwanisho bavuga ikinyarwanda n'indimi zo muri Kongo caragise impunzi zigizwe ahanini n'abakenyezi n'abana. Bukeye umuvugizi wa FNL Pasiteri Habimana ariwe Metasera niko bamye yaremanze ico gitero ku maradiyo atandukanye. Imyaka 19 iraheze ata muco utanzwe ku bijanye n'ico gitero. Ibi bintu bizokwama byisubiriza kugeza ryari? Amaraso azoguma aseseka gutya ata nkurikizi kugeza ryari? Ubudasa bw'inyifato z'abaperezida mu bwicanyi bwa Gatumba. Muri 2005 Perezida Domitien Ndayizeye yarishikiye mu Gatumba gushingura abahitanywe n'igitero co kuwa 13 zishira 14 2004. Arahoza babuze yongera aremera ko ubutungane buzokora. Muri 2011 Perezida Nkurunziza yarasibije urugendo yari afise New York muri ONU maze ishikira mu kuraba aho abanyagihugu bari biciwe. Arahoza imiryango yongera aratangaza ko ubutungane buzohana ico yise ko ari icyaha ndengera butungane. Muri 2023 gushingura abantu bishwe mu Gatumba byose byabaye ku buryo Perezida Evariste Ndayishimiye atarahari. Perezida Ndayishimiye afise igikorane c'umuryango wiwe ushima ibyo Imana yawukoreye. Muri 2023 Perezida Ndayishimiye ntiyagiye mu Gatumba, yarongetse umushiranganje Martin Niteretse nawe aja gushima mucankuzo ibyababaje abarundi batari bake bahise babona ko ibi bintu byaba byateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Kwica abanyagihugu badashobora kwivuna, kwica abana n'ababyeyi ni ibyaha bikomeye cyane. Ababikora bose baba abo muri leta canke imirwi y'abagwanyi bakwiriye kubibazwa. Uburundi buragwaye bikomeye, harakenewe umuti urama uheza izi njyane zidahera ziguma ziduhekura, ariko byose bikaboneka ko biriko birategurirwa mu butegetsi bwa CNDD-FDD, aho ibintu nk'ibi bitigeze biba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho benshi bavuga ko bitanguye kuba ku butegetsi bwa CNDD-FDD, ariko Tabara yo ikavuga ko izakora ibishoboka byose igatabara abarundi kuko yo yemera ko mu Burundi atamwidegembyo uhari. Perezida Ndayishimiye yavuze ko abagwanyi ba Tabara bashobora gutaha, ariko avuga ko bashobora gutaha bagapfungwa. Ibyababaje abagwanyi ba Tabara bavuga ko byanze bikunze batazemera gutaha bapfungwa, ahubwo ko bazataha ari uko leta Perezida Evariste Ndayishimiye yemeye ibiganiro kugira ngo ihuze abarundi bose. Ibyo Perezida Ndayishimiye yabyemereye ku igenekerezo rya 26 ukwezi kwa 10 2023 aho yakira intumwa z'ikigo c'abanyaburaya kiraba iby'amahoro zari zirongowe n'umupfasoni. Izo ntumwa zari zije ngo baganire ikibazo ca Kongo na cane bijanye no gutahana abagwanyi ba Tabara. Perezida Ndayishimiye yaremereye ko abataha, agira ko asaba ico kigo ko coheza kikamufasha mu mugambi wo kubasubiza mu buzima busanzwe. Perezida Ndayishimiye avuga ariko ko abakurikiranwa n'ubutungane bazoshika bapfungwa. Kubwiwe ingingo za politiki zizofatwa kuri ubutungane buhejeje igikorwa cabwo. Inyishu ya Tabara nayo nyine yaje idatandukanye cyane n'ibyo basanzwe bashikiriza. Tabara ntiyatebye kwishura Perezida Ndayishimiye. Tabara ivuga ko itazohagarika intambara mu gihe leta ya Ndayishimiye itazoba iremera ko bicarana bakaganira ingene mu Burundi hotunganywa amatora y'ukuri. Tabara ivuga ko ibyatumye ifata ibigwanisho bitarahera kandi koko biriko biribonekeza muri no minsi, aho leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye iri gukora ibishoboka byose kugira ngo igandagure umushingamateka Agathon arongoye umugambwe CNL, kuko bafise ubwoba ko azabatsinda amatora yimirije imbere. Nimuze tubabohe. Akamo ka Perezida Ndayishimiye karagoye gutahura. Nk'uwahoze ari umuroberi burya bari kumubwira ngo taha tugupfunge akaca anyaragasa i Bujumbura. Imihari yafashe ibigwanisho ni myinshi mu Burundi yose yahejeje intambara biciye mu kuganira, maze abatwara igihugu bakavugana n'abatwara iyo mihari ingene izo njyane zohera. Imvugo ya ingoto kubohe nta ntumbero ifisiye yo guheza injyane. Ingorane ikomeye ya Perezida Ndayishimiye nuko yemera byinshi agakora bike. Amajambo meza cyane arayamara, ariko ishirwa mu ngiro na ryayo rikagorana. Muri 2021 Perezida Ndayishimiye yararungikiye intumwa abasirikare bapfungiwe Igitega bagirizwa ko bashatse gutembagaza Perezida Nkurunziza muri Rusama 2015. Iyi ntumwa yari umusenyeri wa Kiliziya Katolike. Yarinjiye mu ibohero aricarana nabo arabaremesha ibyo Ndayishimiye yavuga.
yabasaba ko bandika amakete bagasaba kurekurwa. Amakete yaranditswe harabaho n'icizere ko bari kurekurwa mu mpera za 2021. Amaso yaheze mu nzira. Muri ico gihe biragoye rwose kwizera ibyo Ndayishimiye avuze mu gihe atigera ashira mu ngiro ibyo asezeranye, akaba atana ikimenyetso na gito cerekana ko iyo ntumbero yo kunywanisha abarundi ayifise. Intambwe ntoya cane, naho atacizere kinini kiboneka muri aya majambo ya Perezida Ndayishimiye, hariho intambwe ntoya ibonekamwo. Abarwanyi baredutabara bahora bitwa ko ari abakora iterabwoba terroriste. Leta imaze kubita ko ari abagwanyi iba ari intambwe ikomeye cane. Umurwanyi aba afise ico arwanira, ntaba agenzwa n'ubukozi bw'ikibi. Iyo bimeze gutyo, icizere co kuvugana akaboneka umuti kiba gishoboka. Kuba Perezida Ndayishimiye yemeye ko habaho ishirahamwe mpuzamakungu ryokora kuri ico kibazo, nayo nyine ni intambwe, kuko bisigura ko leta yemeye ko ribaja hagati naho atabiganiro biriho. Urugendo rw'amahoro rwama ari rurerure, intambwe zito zito zirabyara izindi zikurikira, ariko birasaba ugushaka gukomeye kugira intambwe nyamukuru iboneke. Abarundi bose bipfuza amahoro, abana b'Uburundi bose bipfuza kuba mu gihugu cabo, atawarya, atawangwa, atavugwa ko ari umwansi w'igihugu. Kuvuga kuganira ntaba akatakaje igihagararo ciwe, ahubwo aba akidugije ku rugero rwo hejuru cane. Perezida Ndayishimiye ntiyashobora urugendo rukomeye rwo gufatanya abarundi bose, azoba agiye ku rugero ruhambaye rwo kuba umukuru w'igihugu yanditse amateka. Si benshi urwo rugendo barugerako. Nimba afise iyo ntumbero, niyerekane ugushaka koko atangiye umurongo utomoye. Ariko nimba ari imvugo yo kuryohera amatwi, yoba yibaza ko bomuha imfashanyo, bizoba bibabaje cane. Reka twizere ko tutazumva ivuguruza y'intumbero nk'uko dukunze kumva ibihushane byinshi cane, ariko benshi mu Barundi bakaba baramaze gutakariza icizere Perezida Evariste Ndayishimiye, kubera ko ibyo basezeranije byose atana kimwe yakoze, kandi bikaboneka ko ibyo avuga byose bidahura n'ibyo akora. Ariko hakaba hari amakuru ahambaye cyane avuga ko umwanya n'umwanya Tabara ishobora gukora ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, na rirya Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kwagiriza u Rwanda ko ari rwo ruha indaro Tabara, ariko abarundi bakaba byamirira kure, bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo ariko aravuga ari remetanya rikomeye cyane, ahubwo ko aragira ngo yibagize abarundi umubabaro batewe n'ubutegetsi bwiwe.